woburushe woburemerewe ufise ikibazo waburiye inyishu. kurikirana ikiganiro Yesu n'Umwami mugishegurirwa na Pastor Jackson Nashimani mukagishikirizwa na radio Ibyizigiro Chama kiba misozi ya Mungu saa 11 n'igice mu gitondo. ufise umutwaro cyangwa ukaba wishyuwe mwakire cyangwa mpamagare kuri telefone cyangwa kuri WhatsApp ya 76 96 96. Kaze muri ikiganiro Yesu n'Umwami, kandi Yesu n'Umwami koko. Kuri mikoro rero muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Reka dusome amajambo tuza kwiga ko uno munsi. N'amajambo rero yanditse mu gitabo cya mbere cy'Ingoma igice cya 4 ku murongo w'9 n'uwa 10. Yabesi yarusha icubahiro bene nyina, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namushikanye bingoye. Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli ati compa ukampa umugisha, ukungura urubibe rwanje, ukuboko kwawe kukagenda kundamira, ukandinda ibyago singorwe. Nuko Imana imuha ivyo yasavye. Imana ishimwe cyane. Tusomye aya majambo, Yabesi ntahandi asubira kuvugwa. Bigaragara koko nyina yari yamuvyaye bigoranye, aca mwita iryo zina rya Yabesi. Ariko kandi arinze avuga ati Imana atimpa umugisha, bigaragara ko umugisha atawo yari afise, kandi nimba yari we yaboneka mu bandi bantu bavukana muri bene nyina, akaba yasavye umugisha, bigaragara ko atamugisha yari afise. Muri iri jambo rero turabona ko Yabesi yabarusha icubahiro abo bavukana. Ariko kandi ngomba cyane cyane ko tuvugana aho hantu yavuze ati wungure urubibe rwanje. Hari gihe usanga Satani yaragushiriyeho urubibe rw'ahantu utarenga, urubibe ugasanga rwarafashe, kandi rumaze gufata ugasanga naho uri kuragenza gute bidakunda. Kiretse usavye Imana, iyo Mana yacihezagira Yabesi imugira ivyo asavye, niyo Mana natwe dusenga kandi ndaza kugusengera urwo rubibe ruhave. Hari abantu rero usanga no mu miryango ugasanga barafise urubibe, hari amashuri batigera barenza mu kwiga, bariga ariko ntibigera barenza ishure runaka, ugasanga byafasha ahubwo umuryango wose Satani yashizeho urubibe. Uno munsi urwo rubibe turaza kurukuraho mu izina rya Yesu. Vuga ati amen. Hari abandi usanga ugasanga bose bafise urubibe rw'amagara meza, ugasanga hari amagara meza bataronka, bose umenga hari ingwara yama yabafashe cyangwa bama bagwaraguritse, cyangwa bose mu muryango ugasanga gushika ku myaka 30 30 40 ugasanga iyo ngwara itegeza kucibafata. Hari n'abandi usanga batarongora ku myaka runaka. Hari n'abandi rero usanga bashizeho urubibe rw'amafaranga batigera barenza amafaranga aya naya. Rero ngomba muri kino gitondo ko tubanza kuvugana rero ku rubibe rwa mbere, urubibe Satana gushiraho n'urubibe rw'amafaranga. Vuga ati amafaranga. Subiramo ati amafaranga. Satani arashiraho urubibe rw'amafaranga aho udashobora kurenza amafaranga kanaka. Uriruka nk'abandi, wanashaka urashobora kuba unazinduka kurusha abandi, wanashaka urashobora kuba uzi no guteka umutwe kurusha abandi, ugasanga urazi utuntu tutudandazwa, urazi utuntu naturiya, ariko kugira ngo utere imbere bikanka. Umunsi waronse amahera niwo munsi uronka ingorane ingana neza na neza nayo mahera waronse. Waronse 800 ugira umugambi ucironka umwana cyagwara cyangwa umuryango cyaba ingorane isaba neza na neza 800 cyangwa arengaho gato cyangwa buraho gato, wa mugambi ukabupfuye. Suko utazi kurondera, suko bidakunda, ariko byarakunze, ariko Satani yagushiriyeho urubibe, mudo turaza kurukuraho mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Vuga uti amen.
hari imbibe rero satani ashiraho abantu. Navuze ko tuzokwiga imbibe zitanu. Uno musi rero twige urubibe rwa mbere, ariko kwa Mungu mu gatondo kandi tuzokwiga urwa kabiri gutyo na gutyo kugeza imbibe zitanu tuzirangije. Imbibe satani akoze gushiraho abantu, akagushiraho urubibe koko kabisa, bikanka kabisa kurengana aho hantu. Bigaragara ko Yabesi yari umunyacubahiro kurusha abandi bene nyina, ariko nubwo yari umunyecubahiro yarafise urubibe. Ushobora kuba nawe uri umunyecubahiro, abantu bakubona ingene wambara neza, bakubona agafaransa uvuga n'akongereza, babona ingene usa n'uteye imbere, bakabona ko kabisa ujya muntu arateye imbere. Ariko baraba mu kanoti, wewe nyene niwe wiyizi, waraba mu kanoti ugasanga nta kigenda. Ikindi gihe naho ugasanga umuntu aje kubwira ati nkupesha amahera ngana uku, amahera arenge nk'incuro 100 ayo ushobora kuba woronka mu buzima bwawe. Ugasanga rero satani yarakuzibiye ku maso, uboneka nk'uko umuntu ashoboye afise uko yoronka amafaranga, mugabo satani ugasanga yarazibiye ahantu bidakunda. Rero ndakwereke abandi baratunga, barorora ibitungano, bakorora kandi bikagenda neza, ariko wewe urorora bikanka, ukorora bikanka. Izindi ngurube zivyara nambari zingahe, nambari 10, nambari 8, nambari wokazubone ivyaye tubiri. Natwo nyene kamwe kavutse kagwaye, akandi bimeze uko. Inka yawe nuko nyene ukagenda ati basireka mpindure, ukinjira mu rudandazwa runaka bikanka. Warasabye akazi, haize imyaka n'iyindi, aho mwahereje rimwe ubona barateye imbere mu mafaranga, ariko satani yagushiyeho urubibe kanaka, amahera udashobora kuronka mu kazi kuvaho gagiriyemo. Ubundi bwo ikindi gihe bahora babaduza amafaranga, babaduza umushahara, ariko kuvaho kagiriyemo niyo byaciye bihagarara, niyo amanari yaciye hagarara, niyo ibintu byose byaciye bihagarara. Kuvaho winjiriye muri ako kazi niwigera uduga, hari amafaranga utigera uronka, kandi kugira ngo ntunayaronke abandi bararonka ama mission, we nturonka mission. Kubera iki? Kuko ari ahantu satani yazibiriye, kandi kubera utabibona ugumujya umuhari canke ufata nabi cyangwa uvuga nabi abo bantu bari bajeje kubikora, ngo barandenganya, baravye ingene meze canke aho mvuka canke ibiki nibiki, ukarabira muri ivyo ati ni dini n'ibindi. Oya, si ivyo. Satani yashizeho akarimbi, yagushiye akarimbi kugira ngo ntuze wigera urengana ako karimbi mu vy'amafaranga. Umunsi babahaye 13 mois canke umunsi bagwaye amafaranga nyine aboneka, niwo munsi wacironka accident, bica bisaba ko yamahero yakoresha. Satani yashizeho akarimbi kadasanzwe gatuma wowe udashobora kurengana ahantu mu bijanye n'amafaranga. Ryatongo wari uzi kuzogurisha utanguza umutahe, noneho ryatanga imburano. Igihe wagomba kurigurisha bace bavuga ngo ririmo amatati, ziraba ingorane, zica ziba ingorane, ntubukirenze hahani mu mafaranga. Igihe wagomba kurongorwa n'umusore yaje kubwira ati inkwano tuza kuzana, yaravuze inkwano aza kuzana, uramaramara wenyine ubibaza ati mbe mpava ndabibigira n'abavyeyi. Kubera iki? Hari amafaranga udashaka kurenza bivanye n'ingene satani yashizeho akarimbi. Mugabo Yabesi yavuze ati Mana, ati ungirire neza unkurireho ako karimbi. Yavuze ati wagure imbibe zanje. Hari imbibe satani yashizeho, si Imana yazishizeho, ni satani yazishizeho, ariko Imana yafise ububasha n'ubushobozi bwo gukuraho izo mbibe. Ikindi naco ca kabiri ngomba ndakubwire ko nubwo vyoba bimeze gute, Yesu arafise ububasha bwo gukuraho izo mbibe. Ntaco bitwaye nubwo ushobora kuba utarize cyangwa ukaba warize, ushobora kuba uva ahantu hakomeye cyangwa utava ahantu hakomeye, ushobora kuba uri muremure cyangwa mugufi, yirabura cyangwa w'inzobe, ivyo Imana ntibikanga. Oya, ariko Imana irashobora gukorera ikintu gikomeye cyane guhera uno munsi. Muri iki gitondo hari ingwara zagufashe atari uko zagomba kugufata, ariko zaje kugira ngo zikumarire udufaranga twawe. Izo ngwara turazomora mu izina rya Yesu, vuga uti amen. Hari ibibazo byaje mu muryango byinjiye atari uko byagombye kwinjira, ariko byinjiye kugira ngo bikononere utwawe amafaranga yawe, uburane kugezaho nakagatongo kajya nibi. Ivyo byose turabihagarika mu izina rya Yesu. Byarase kugura parcelle yawe ngo ube iwawe, ugasanga wirirwa mu madeni yo kugira ngo urihe amaloyer, amahera yo gupanga upanze kugira ngo amafaranga yawe guherane. Ivyo turavyanse mu izina rya Yesu.
vuga uti mu izina rya Yesu ndavyanse. Subiramo ayo majambo, mu izina rya Yesu ndavyanse. Ibintu byose binjana amafaranga, ibintu byose bintwara utwanje, ndabihagaritse mu izina rya Yesu, kandi ndavyomoye mu izina rya Yesu. Nibizosubira kandi kuko Yesu yabinesheje. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ngomba cyenda gusengera kandi naza gusengera. Ucunyandikira message. Unyandikire message nimba Yesu yoba yabikoze. Sivyo none. Nimba hari ico Yesu yakoze, ucunyandikira message kuri 76 96 96 96 96. Ucunyandikira iyo message canke uyinyandikire kuri WhatsApp canke uyinyandikire kuri telefone isanzwe, maze nanje ndaza gushima Imana ko Imana izoba yagukoreye ibikomeye nibihambaye. Intahe rero ni ikintu gikomeye cyane gituma Satani ajugumira, agatinya, akisanga adashoboye kuzibira ivyawe, kuko umaze gushinga intahe no gushima Imana, Imana nayo birayiryohera ikabandanya ikugirira neza. Nimba ugwaye, nimba uremerewe, nimba urushe, nimba ubuzitiro, nimba ufise ikibazo icyo ari cyo cyose, fukama ahuri, fukama ahuri. Naho wowe uri kuravyumviza ku telefone kuri WhatsApp, kuko no kuri WhatsApp ubutumwa buriko burarengana, no kuvuga ko ushobora gufukama ahuri bikunda nka gusengera, kandi Yesu araza kubikora. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, mwami ugororotse, Mana nziza, Mana dukunda, ndagushimiye ku neza yawe, ndagushimiye ku vyiza wamudukorera, ndagushima ingene wamutwitwararika. Ndakweretse umwene data arapfukamye kandi afise ukwizera kugira ukora ikintu gikomeye cyane kandi kidasanzwe. Guhera uno munsi kw'ivyiwe bigiye kuba vyiza cyane, aho vyakabereye ni kera, ariko uno munsi Imana ugomba umugirire neza, umukure muri ugo rubibe Satani yamushiriyeho, urubibe rw'amafaranga. Satani yarashizeho urubibe rw'amafaranga kugira ngo ntaze yigera atera imbere, ntaze yigera agira intambwe. Mu izina rya Yesu turabihagaritse. Uyu mwene data guhera uno munsi icyo azokorako kize gifatike, icyo azifuza gushikako mu izina rya Yesu azagishikeko, gisaba amafaranga Mana ukimukorere. Ndasengeye indi mitwaro yose umwene data ashobora kuba apfukamiye, ashobora kuba afise ingwara, ashobora kuba afise ikibazo iki canke kiriya, mu izina rya Yesu ndabikuyeho, ububasha bw'Imana aba ari ubwo bwinjira. Ingo zigira zisambuke ndazisubije hamwe mu izina rya Yesu, basure kandi gusubirana, urukundo rusure kandi kugaruka mu izina rya Yesu. Uyu mwene data afise ikibazo cyaha panze, mu izina rya Yesu Kristo ndamatuye ko kuronka inzu yiwe mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, uyu mwene data wundi atigera aronka promotion, mu izina rya Yesu ndamwatuye ko promotion, ndatuye ko promotion. Uyu wundi nawe niho yaragitangura akazi, ntiyarabire kuri kuronka promotion, ariko Yesu ndagomba kubimukorera mu izina rya Yesu Kristo. Ndamusengeye wundi nawe amaze imisi arondera visa, byaranse, yarageze no kuri interview arasubira inyuma biranka. Mu izina rya Yesu ndamwatuye koko bigenda neza mu izina rya Yesu. Gwere no munsi ibintu byose bihinduke mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Ndakweretse uyundi nawe arubatse urugo kandi yamagusenga kandi yamabigusaba kandi bamaze kubimusezeranira, ariko ntararonka kana. Ndamusengeye kuronka kana mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete. Icubahiro c'Imana kigaragare mu rugo rwiwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndagomba Mana ko uyerekana kuri Imana ikomeye kandi ihambaye. Guhera uno munsi abatakuzi bakumenye, abagukekeranya bace babasure kuri Imana nziza kandi ikora vyiza kandi yitahabayo. Ndizeye mwami kuvyumvise kandi kubikoze, ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Yesu n'umwami, woburushe, woburemerewe, ufise ikibazo waburi inyishu, kurikirana ikiganiro Yesu n'umwami, mugishegurirwa na Pastor Jackson Nkeshimana, mukagishikirizwa na Radio Ibyizigiro. Chama kiba misozi ya Mungu, saa 11 n'igice mu gitondo.
ufite umutwaro cyangwa ukaba wishyuwe, mwandikire cyangwa muhamagare kuri telefone cyangwa kuri watsapu ya 76 96 96 96 96.